bizokwera. Umuntu ashishikara acungerera abe maso ngo abantu basinziriye niho umwasi yaje kubiba ibitari byo. Nawe ntusinzire ubere maso ubugingo bwawe, kandi niwemerera Yesu azokubibamwo ibyiza navyo nyene bizokwera. Yesu abahezagire. Dusome muri Matayo 13 umurongo wa 24. Tugiye kuvugana ku mugani w'urwamfu mu buro. Umugani w'urwamfu mu buro, kandi ndababona deyate mu kwigisha kubu mugabo atari ngaho muri Bibiliya batubwira ati kwigisha mu mashuri bavuga yuko cyane cyane ari gukoresha abanyeshuri. Ntugu muvuga ngo basukamo ibintu ngo wowe ngo nibibasukamo ubigishe kuvyironderera, kubikurikiza si kirenga mugabo ni vyiza. Natwebwe rero biratwigisha umukirisi arakwiye kwiga kwironderera, siko none. Dusome urwamfu mu buro. Umugani w'urwamfu mu buro ni Matayo 13 umurongo wa 24. Abakira ubundi mugani ati ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abiba urwamfu mu buro hagati arigira. Bumaze gusesa no kuyanika, urwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati, mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe, none urwamfu rwavuye hehe? Nawe ati, n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi ntimubanze mutororokanye urwamfu mu ruhambire imikama muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Mana Data wa twese, urakoze mu izina rya Yesu kuduhaye ubuntu bwo gukorana turi imbere y'ijambo ryawe. Ndasiye kwinga Mana mu izina rya Yesu, bane nanje bane nawe bene Data, uduhe gutahura amajambo y'Imana. Si bose babihawe, n'ubuntu tuba tugiriwe. Turasabye ugutwi kumva ijambo ryawe, umpe isobanuro, umpezegeye n'abanyumva ndabisengeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. N'umugani Yesu yaciye, kandi je niyumvira ko inyigisho za Yesu cyane cyane iby'imigani haba harimo n'ibintu byinshi, kandi aha ngaha haba harimo n'ubuhanuzi. Urwamfu mu buro ni ababivyi babiri. Ababivyi babiri, umwe abiba imbuto nziza ni Yesu, kandi hanyuma hakaba n'uwundi aja mu itongo ry'abandi, kandi si bishasha, guhera kera yamye aja aratembera mu matongo atayiguriwe. Hariho itongo Imana yari yateguye kera, irishiramwo ivyamwa vyiza, iritegurira abantu beza, ikibashiramo ryitwa Edeni. Hanyuma bagize batya bagare ko aratembera, kandi murazi vyakurikiye. Ngaha rero Yesu yavuze ko ari we mubivyi. Hariho rero uwundi mubivyi aza akabiba ibindi mu nyuma. Yaragiye rero arabiba, hanyuma aca yigira. Ndabona hariho imigwi itatu: ababivyi, abagendayi, ko babizi, abashumba, abagendayi. Ico kiri mwavyogera n'abandi abashumba. Abashumba bagendeye kubiba, hakaba n'abantu, kuko ngo abantu basinziriye. Ntibavuze ngo nyene umurima asinziriye, abantu no bari basinziriye. Mugabo hakaba n'uwabiba imbuto zitarize, arabiba acarigira, kandi uwabivye
hariho ari ibibira kandi igitangaza nacyo ndabyibuka agereje hano Imana yarakoze igitangaza kiratwasosiye mu gikorwa cyiza cy'iteka cyo kubiba Yesu nashimwe yabitumye bajya bashyumba mugabo bajya bazokwimbura murabyumva urabona Yesu ariko ari bibi nawe ntabyibabwira ndabaheyadeyada kandi tugiye kuvuga ni imbuto zishobora kubibwa mu muntu n'icyo zomubwira ndaguhedeyade rero uzogenda uzige imbuto zishobora kubibwa mu muntu n'icyo zishobora kumugira umuntu azoba nk'uko ibyamubibwemo biri uko kuri mu gutwara rero uko no kuri umuntu azoba nk'uko icyamubibwemo uze wigire n'imbuto zishobora kubibwa mu muntu n'icyo zishobora kumugira baravuga ngo uyikura mu mubiri uyikura mu mubiri ikagukura mu bantu taho hari ibintu bikwinjiyemo bikugira ukundi akirwa igotomera ntabazi ikimugira ibishobora kubibwa mu muntu nicyo bishobora kumugira mugende mubyiga kabisa ngaha yavuze Yesu n'umubiri yavuze ibintu by'iwabiba kandi harimo inkuru nziza harimo umugabo no kuyibara ndabwira inkuru nziza urashobora kumera neza uronka imbuto nziza Yesu naje uzoje rero uri-expose kuri urumva wugurura umutima ndabwira umutima ufise umuryango ntabyo mwari muzi nawe umutima ufise umuryango kandi uwukondora umuryango ni wewe urashobora kuwugara cyangwa kuwugurura Yesu yavuze ngo mpagaze ku rugi naramugije umuntu uri kujyanye mu rugi ndinjiriwe akugurura hano Yesu atandukaniye Satani wewe aza force muze bomperegeze gutanga umugani w'umusore ngo yarafite inzu n'ibyumba 10 avuga rero ati ahakaza Yesu aca mu cyumba kimwe reka no bagitangura mu cyumba kimwe ibyo twaraze ibintu byo kubambarana na Yesu ijambo ry'umusaraba muze murishishika hasi bose barashikira umusaraba hanyuma rero umugabo kajya yumva ku mugoroba yaje kuraba ngo yugurure arabe gatoyi gusa Shetani abaje mu kuguru hariya mu mujyamo ndusura ku mugara nika nijyo ryose buke yateze Yesu narabaye twararanye hari ati maye ki none icyo narimo ncyaramaho uwo mugani wewe muravoroshye yabaye amazi yose mu nyuma mugabo haye ambara nyinshi Yesu bugagira buke mugani wo mukuru uzoje rero uri expose ukuri Yesu ni yakubibamo byinshi bizoguhindura nazere Yesu nashe bizoguhindura kuba amajambo afise source zitatu hari ay'abantu sanzwe n'ay'Imana na Satani kandi amajambo agira ubushobozi bw'inkwembe yasunitse iyo rero Shetani akumwikiye amajambo bari nta muntu muraya icyo jambo akubwiye reka gusigara muri bwiye nawe rikagucuragiza ntakuraza amaso nari Imana cyo nicyo kubwirira neza Yesu nashe hari uburyo bwo kuba neza rero mu gihe umuntu yoba mu imbuto akazugurura umutima w'Imana ngo yugurura umutima wa Rudiya ukawugurura mugabo hageze bimukuga hari ababyeyi babiri kibabaje rero urumva itiro riri kure ngo abantu basenga babagendanye babashumba baca barakizura barabe umurimo wa shebuja baguma barara kagize bacyo baca ibintu biriko biramera baca barabyanariza bati iki ni cya databuja tekije tekana cyose ati iki pari iwacu wowe wakibonye sinzi abayiga basamatse parari inama iki wowe ni isabwe
mu mbuto ziwe nk'ikirimo baca bagira inama bati rero ubu turongora azoduserukire tukimubaza ntitwajya mu nama ya evaluation gutanga raporo. Yesu nashimwe. Abamarayika bari baraza bagenda ku isi baca bagenda mbega uzi n'amakuru hariya kuri tele titwasanze hari ibindi bintu byameze muri wa murima wawe mugabo tujya mbuto ntituzimenyere ziriya ni rwawe ni imbuto mbi. Shavuga ati acara basigurira sindazi byaribyo byagejeje ndafise umwansi n'umuntu w'umwansi yaje abantu basinziriye arafise zinda biba yarabivya cyagenda harimo mwasanze hateka yarabivya cyagenda tinone ko zamaze gukura tugende kuzitororokanya tuzirane timwe ntimwabonye ko bigisa kubera urwafu n'uburo birasa mu ntama tajya ntimwabonye ko bigisa mwebwe heza bibagora imbuto ziwanje rero mu ntango nazo nyene hariho ibintu biba bigisa mwoheza murangana rwanje mwana wabwiye inkuru nziza ibihene bitatu hariho igihe cyo mwibiba cy'ibiba n'igihe cyo kuyanika no gusesa cyo ni kimwe icya kabiri n'igihe cy'igenda murindire hariho umurongo rero wavutse ngo bumaze gusesa no kugira no kuyanika uburo bumaze gusesa no kuyanika ngo urwavuca ruraboneka. ndababwira ukundi kuri uko bigenda kose bizokwera. hajya rero hari abarongora imigwi bakanyarutsa guhana mugabo ubonye umuntu w'ikizazaye gomba usenge urindire bizokwera bumaze gusesa rero ngo no kuyangika cyantangaje ikibivangura kiva mu bakristo urwavu nibwo ruyangika bitu uburo nibwo bwaseshe bwongera burayangika gusesa no kwerekana amashugwe hanyuma apre ivyama hanyuma rero urwavu nabwo ruca ruraboneka kubera uburo busheshe kandi buyangitse. hanyuma rero naho nyene ntibakiragurika mugabo bagato biratandukanye ejo twari mu bintu by'ibibazo bigoye mugabo ntabwo zafite ntimugire ikibazo yose ntacyo bizotandukana. hanyuma ngo mwigenya hazabanza kuba periyode b'abashumba bahambira imikaro muze kuyibara amasosiyasiyo mucamo ntimuze kuba amasosiyasiyo yose hari amasosiyasiyo secrete ubu bizoja biranagwira ugasanga umuntu w'imbere bariko baramukeka bati yohara umufreemason ngo yohara umufreemason amasosiyasiyo yabumvishe n'ibintu by'amafaranga menshi wanagomba ngo mugere mu ruhande imikama niko ndabaza kubatura hanyuma kw'iherezo bazoca batambuye kandi nibaza ko abakristo bose bazi ko umuriro uriho kandi kubimenya buza gusubira inyuma. icumi bwe uzokira mugabo kugira ngo ugume nawe umeze neza ni wiyeze. dusome 20 gusa byahishuriwe Yohana 22:11 n'abaroma 12:12 umurongo wa 2. bene nta muntu afite mikorofone muri mwe soma abaroma 12 umurongo wa 2 ntegereje gusoma ibyahishuriwe Yohana 22:11 handitse ngo ubwabitanya nashishikare agabitanye uwanduye mu mutima nashishikare
nashishikare. Uwanduye mu mutima nashishikare yandure. Ugororotse nashishikare agororoke. Uwera nashishikare birere. Yesu. Abaroma 12 ku murongo wa 12. Umurongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri. Avuga ngo ntimushushanye n'iby'iki gihe, nyamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Nagomba kuvuga mugize imitima misha, mu gifaransa bavuga renouvellement de l'intelligence. Intelligence ikabarura. Umuntu w'Imana rero akwiye kwiyeza ku bintu biri muri we. Muramanura abanyeshuri mugabo n'umuntu wese nawe mwana. Iyo ukorana n'abantu mu bihe cyangwa bajya abanyeshuri aficara n'abanyeshuri b'abapagani tutotura cyangwa mu biro ntibanakijije, urumva utegereza kwicara aho nyine mugabo bakayaga ibintu by'ibicumuro, ibintu by'ibyaha babiyara, nawe ukigumya ugahora. Bamwe barabaza kuyandika ibyangoye natweze byananiye kwigumya, hanyuma ugahora bakabimaraniza abiri ugahora mugabo uhetse ubitahana. Urashobora kuba wahotse mugabo bikakugirira nabi kubera babikubityemo. cyane abantu baragutya ni baactive, reka kuba ikinebwe. We kumaze kumenya ahantu wicara ingene hameze, senga utaragenda. Imana iguha ubwenge bakayaga bibi, bereke ko ari bibi, bagomba baguhaririza abanyana batinya. Mugani baguhaririza Imana iraba mu ruhande rwawe. Cyangwa ugira ubwenge nawe waproposisi urabe ingene wayagisha bishasha bya bintu biba barabikoresha nawe muri iki gihe. Siko none wikingira ibintu byo kubibwemo bibi kandi bikazokugira kwingaruka mu kwera kwawe. Ugwaruka ibintu baraba kuri internet, umuziki wumviriza warazi wari umuziki demoniaque w'abadayimoni, amajambo tumva neza atuka Imana inyuma uyumvirije. Oya bakizo mwamenye ntibakibyumviriza none n'amashusho afite ubushobozi bwa Shetani. Umuntu agume mu by'Imana abibemo byiza bizomweza, kandi ibyo bintu nabyo wabigiyemo ni ukuvuga wicaye abantu bavuze bitari byo. Turafise uburenganzira uri kurasenga, Imana iragira intelligence rero nuve ukeze kandi umenye ubu birugurutse. Bibiliya yavuze ngo ubwayo bikenye nashishikara kandi barashishikara ngo uweza mugabo nawe nyene nagire nashishikare. Yesu birimo kwezi mwemu n'ubugingo n'umubiri n'ahandi bijya wizi ko apize wewe nutabyezwa bizokwera. Uko bigenda kose ibintu biri mu muntu bizokwera, bizotandukanya abantu n'abandi. Yesu abahezagire. Ibiribwe mu muntu bizokwera. Umuntu ashishikara acungerera abe maso ngo abantu basinziriye niho maso yaje kubiba ibitari bye. Nawe ntusinzire ubere maso ubugingo bwawe, kandi wemera Yesu azokubiba muri byiza nabyo nyine bizokwera. Yesu abahezagire. Mana data wa twese, urakoze ku majambo yawe Mana, turagushimiye kuri kurakora abashumba bawe barakizura, imbuto yawe ishishikare kumera, ubushobozi bwawe bushishikare kwinjira mu bantu bawe, abugurutse umutima bose Mana ubabere muri byiza, kandi umukozi wawe agiye gushishikara umuha imbuto nziza mu izina rya Yesu. Twese tube muri byiza bizokwera. Urakoze kubyumvise, ndabisengeye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.